tuve hasi dukore tuzi yuko abasi bariho bazogira ishari ryo kubona turiko turatera imbere. Kubera ivyo rero twitwaze rya jambo ry'Imana dukore tugavye, ducungere ntagire udutesha, kuko uko utangura gukora niko abanyeshari nabo batangura kuza baragutobera. None rero icambere ducungere ntihagire udutesha iryo hangiro mu 2040 2060 ntihagire usubira kuduhungabaniriza umutekano. Mbonera kure mwese aho muri bakenyera rugamba bagumya banga, kuva uno munsi umwe wese acungere ntihagire usubira kutwononera muri urwo rugendo turimwo, kuko turazi ko abanyeshari ari benshi. Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko nuwo dukoma yokomereka, nimwiha amashi menshi cyane. Ubu uwo dukoma yokomereka nabibonye. Nabonye ko dufise abakenyera rugamba koko barukenyereye kandi zagumye. Nabonye ko imbonakazoza zamenye gukura ikirenge hasi. Mbe muravyibuka umwasi ngene aho ravuga ngo turiko tubigisha gisoda, ahubwo tugira tukibigishe rero mbonera kure. Kugira ngo dutsinde urugamba rugwanya ubukene dutegereza twese kuba tugenda kuri pa imwe. Umuye discipline abonekera kungena duzi ikirenge. Ubu nabonye rero ko discipline yaje. Ubu rero tuve hasi dukore tuzi yuko abasi bariho bazogira ishari ryo kubona turiko turatera imbere. Kubera ivyo rero twitwaze rya jambo ry'Imana dukore tugavye. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye. Umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyarateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga, dukora ducunga. Nagira ndababwire yuko abantu bagize urunani nta numwe abanesha, nta numwe abanesha. Ubugira kabiri kwima amatwi uwurinyuma aguma ashaka kwigira umuhanuzi wacu mu bijanye n'iterambere. Nitwibagire ivyo twakorewe kuva mu 2015. Muribuka ko isi yose yari yatubarayeko. Muribuka igare twafatiwe ibihano. Nimuhave mwiyumvira rero ngo wagufatiye ibihano ngo ejo ngo niwazoza kukubaka. Abo bigira abahanuzi natwe turabahanuzi. Urugo rw'ubundi ntigubaka urundi, ingeso y'urugo ntibaka urundi. Dutegeza kubaka uburundi bwacu dufatiye ku karanga kacu. Tumenye ikibiri carico, ikibiri ni koperative. Tumenye ubwenge Imana yaduhaye kuko abarundi n'incabwenge duhingura ivyo Imana yatugiriye. Abo rero biyita abahanuzi baraza dukorane mugabo nibave bigira ngo nibo bakomanda bacu. Tukishiga tubaha amatwi bazodusamaza dusange batugejeje kure ryaterambere twashaka mu 2040 bari duteshe kugwenge. Ubwa gatatu tugarukira indero mu muryango. Indero y'umwana iva hasi. Naho nyene nandejerejwe no kubona ko ibiswi vy'inkona navyo nyene vyafashe discipline. Bibondo vyacu mbonera kure biswi vy'inkona. Turakeneye yuko mukura muri abantu b'ubuntu. Dukeneye ko mukura muri abana b'ubuntu. Abigeme ijambo ryitwa insimbarubebe, kagurukara, ishirasoni, ayo majambo tuyakureho mu Burundi bwacu. Ntituze tusubire kumva ishirasoni ngo kagurukara ngo insimbarubebe. Iryo jambo mu bigeme bacu rifutwe. Bakenyera rugamba, bakenyera rugamba. Murabizi kuva kera narindi umuhungu yakurikira umwuga wase, umukobwa agakurikira nyina. Zijya ngo zugwaruka uno munsi zimara ukwezi zikaba zisambutse. Muraraba neza yuko uwo mukobwa atakurikiye ingeso ya nyina. Va hasi bakenyera rugamba, murere abana. Umwana ntiyobona nyina ariko atamanikirwa mu rugo, yirirwa aragwana n'umugabo wiwe, hanyuma ngo uvuge ngo uwo mwana azoja kubaka urugo.
indero y'umwana ihera mu muryango. Mu gifaransa bavuga ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Umuzirikanyi nyawo, la conscience, ni indero dukura muhira kw'ishure naho tuhakura la science. None rero umwana naje kw'ishure atwaye indero runtu, afise umuzirikanyi wo gukunda igihugu, umuzirikanyi wo kugumya akaranga, imico n'akaranga vy'Uburundi. Bijya abanyamahanga baza kwigisha mu mashuri ntituvyemere. Abana bacu nibakurire mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Indero mu muryango rero abana mubigishe gukora bakiri bato. Mbere iyo mba ari jewe nari giswi c'inkona, uno munsi nta muvyeyi arikunda aranatampa agakwavu nanje ntunga. Mukadazi yuko nta giswi c'inkona kitagira agakwavu, sivyo? Ibiswi vy'inkona bitagira inkwavu ni bangahe? Shira intoki hejuru ndaye ibiswi vy'inkona batagira inkwavu. Mwabonye? Ni mparugwa. Ndabahaye bavyeyi. Munyamabanga mukuru umugambwe SRDFDD. Ubifashemwo. Twihaye ukwezi nta giswi c'inkona kitazagifise agakwavu. Abavyeyi tubajeko. Tubajeko. Muramwe bahora baterera bagumya banga baterera. Dufume dukuramwo nk'imiliyoni 50 tugura inkwavu duhe ibiswi vy'inkona kugira bikure bizi gukora. Ibiswi vy'inkona bikurire mu nzira nziza. Kuko indero y'umwana iva hasi, umwana akazokura azi gukora azotera imbere. Jewe niga muri primaire navyuka saa 9 y'ijoro ngiye gukuba ibikamba ngo nsibike iziriko. Kubera iki? Nanje umuvyeyi waje kwa ruko nyene yavyuka iyo saha agaheza akaja ku kazi avuye kwikorera utwiwe. None namwe bavyeyi ariko noza mbona nk'umudeje ngiye gufasha igiswi c'inkona ciwe, ariko yo bagowe. Emwe tuzofasha abavyeyi bamwe nyene berekanye ko batishoboye. Ntibishobora kumvikana yuko twobaho twe dusaba. Ubugira kane, isuku aho tuba ni ikintu gikomeye cyane. Isuku ku mabarabara ni ikintu gikomeye cyane. Ndabasavye rero bakenyera rugamba, nabisavye n'abakenyezi bose b'Uburundi, cyane cyane mwebwe muba mu bisagara, mwiyise abasirimu muca muba mwicukiro. Hirya yejo natembereye mu gisagara ca Bujumbura, nza mbona umuntu w'umugabo yicaye kwiyarara yibereye ku telefone ataca bibonamwo. None uwo atandukaniye he na gisa n'umwavu umwe twaratwiga mu ishuri. Kubona abantu bari mwirigara impande y'icukiro ry'iyarara mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura arabizi, namuhamagaye nti jewe genda ninyaruka ngaha mu Nyakabiga ndakwereka ahantu hari icukiro abantu bicaye impande yaryo. Sindagaruka ngo ndabe ko barikuyeho. Ndabasavye bakenyera rugamba, turugira urugamba rwacu. Abo mu bisagara mwese ntidusubire kubona icukiro impande y'ibarabara. Iyo wigize igisyogororo inka zikugangako, bajya bose bihagarika kwibarabara nuko babonye ko ari mu gisyogororo. Ndabasavye bijya ajya amacukiro yose twihe, none twihaye n'iminsi 2 twahejeje. None gukubura bitwara iminsi ngahe? Ikintu citwa icukiro kwibarabara tugikureho, dukubure burya bucupa bwose bwa plastike tubukureho, ajya amasashe aveho, hamwe imodoka iri kwiragenda atankungu gatabisashe bigenda biraguruka. Umwanda ntibisigura ubukene, muga ikinogo mwibarabara kirasigura ubukene kuko wabuza amahera kugura ikaburimbi. Nayo tumaze kuva hasi ayo mahera naberetse aho tuzoyakura, amabarabara yose azoba meza. Iki kintu ca kane mu gifate nkama, isuku aho tuba, isuku ku mabarabara. Kugira ngo ruce utangura gutera amashugwe. Aho turi hose haba amashugwe. Aho nibaza ko imbonerakure zanyumvise kubijanye n'amashugwe, kuko namwe muri amashugwe, ibibondo n'amashugwe. Muze muratera amashugwe hajya mubona hari utuntu tw'udushamba hose muce muratera amashugwe. Ubugira gatanu naho nari nakivuze ndagitsindagire, kurondera umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bw'umuryango. Umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi, independance financière. Nimwa mutavyumvise kuko muri mwateye imbere,
naganda babwire mu gifaransa ni independance financière, ukumva yuko wewe nyene ushobora kwiha muguka zobusaba igihe cyose uzobusaba. Nagira ndabacira umugani mu butware, nta utunga saba. Rondera umwidegemvye mu bijanye n'ubutunzi, hamwe uvuga ubwira umuntu uti shaka unyime naje ndabifise. Hariho akajambo kera bahora bavuga ngo shaka unyime, ngo nikindi nuvuga ibindi byose arubifise, habuze ico kindi gusa. None rero umwidegemvye mu bijanye n'ubutunzi ibe ingingo ngenderwako. Ikindi kigira gatandatu, kugwanya ubugaba. Kugwanya ubugaba. Ubugaba buva kuri kwa kutumvira. Nk'ubu ibintu mvugiye ngaha avyishi, hari habo biriko bica mu gutwi biserukira mukunda avuga ngo hajya ariko adebagura ibiki. Aho hariho utari kwariga. Tugwanye ubwo bugaba, kutumvira. Indongozi iravuga ijambo, ejo ukazumva bariko mubaza ico kibazo nyene yatangiye inyishu kubera kutumvira. Hariho ikintu kitugenga kwa mumenga dufise umutima wo kugumuka, umutima w'ubugumutsi, umutima w'ubugambarazi. Tuwugwanye ubugaba, tubugwanye, tumvire uburongozi, hanyuma dukore twese tugire discipline. Umuntu atagira discipline ntashobora gutera imbere. Twese tugire ku ntambwe imwe, tugwanye ubugaba. Ibi bintu uzawumva ngo tuzogumuka hirya yejo, tuzogira greve, ivyo bintu kubera arabasezi bose bagira greve ngo bashaka bongerwa imishahara mugataco bakoze. Tugwanye ubwo bugaba, tuje ku kivi twese no gutwara mu mufuko ijya imbonakazoza. Uyitware mu muryango wawe, uri ku gikorwa cy'igihugu uyitware, muri koperative mu kugira inama mutangure muvuge muti iyi koperative yacu izo bimeze gute. Nimwaba muri ku kazi k'igihugu uri umusoda uvuga uti iyi imbonakazoza izogenda gute aha mu mwuga w'igisoda, uti je nzocunga umutekano ku buryo abene igihugu bakora umutima uri munda. Uri umupolisi uti mu 2040 nta nkozi z'ikibi zizazikivugwa mu Burundi kuko bazabona bati naho uvyiba ntaho ubijana. Iki rero cyo mu miryango kijanye na bimwe byo kuvyara ku rugero. Imbonakazoza mu muryango mwitwararike cyane kuvyara abo igihugu gikwiye. Navyo nyene twabigiriye icigwa dusanga abarundi bariko bararengera Uburundi, bariko barababeshi. Nimufate wateguye ivyo ushira mu gitebo, hanyuma hagaca haba vyinshi birengera ico gitebo, bica bijahe. Murumva abarundi natwe nitwarengera Uburundi tukaburengera, hazoca haba umusesekara w'abarundi. None abo barundi bazoca bajahe? Nimwiyumvire nk'ubu mwoza mubona mu Burundi turi nk'imiliyoni 100, twokwigwahe? Tuzogundanira hajya muhiri wawe. Ivyo bimenye twese tubigira umugambi wacu mu imbonakazoza, dushiremwe ico kintu kibi ca mbere. Mwarasavye ikintu ciza cyane, mutu umugambi muwushiremwo n'abagabo. Ahubwo nari nagira mvuge nti abagabo muje imbere, kuko abo bagabo nibo bavyara ku bantu benshi. Umugabo gasaga avyaye ku bagore 10, abo bana zobatunga gute? Umupfaso ni wewe abona bajya biwe, umugabo mugaguma yerera. Abagabo muyerera, muteshwe mute. Gira uti imbonakazoza yanje ubu ntegereza kubona abana dutunganye n'umupfaso ni wanje, abibona uko nyene. Iyo niyo imbonakazoza, muyitware mu mupfuko. Umwe wese agume yibuka ati imbonakazoza. Ni waba wa mugabo wari ufise umugambi wo kuja kumuhabara, ucuvuga uti ya imbonakazoza. Ni waba wari ufise umugambi wo kononera amahera mu kabare, ucuvuga uti ya imbonakazoza. Ni waba wariko wononera amahera muri Kanyanga, uti ya imbonakazoza zo afise amagara meze gute. Dutegerezwe rero twese gutwara mu mupfuko imbonakazoza yacu. None rero ivyo ndabaha ubutumwa rero mu bijane mu gihugu cyose. Nimwe muri umuco mwebwe bagumya banga bakenyera rugamba mbonera kure, nimwe muri umuco. Uvyo tuvuze rero mu bijane ahandi, n'abatavyumva gushika bavyumve.
n'abatavyumva gushika bavyumve. Uwo muco muwujane mu migambwe yose, aho muca hose, aho mwicaye hose.